iyi ni Bigisho TV wowe urinde nakumenye sangwa akaze inshuti munywanyi wacu kuri wowe twumviriza uherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure turi kwigenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi si yo gusa turaza kubashitsa ko nayavurwa ku rubuga rw'intambara neza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma z'uko vyibonekeza ku ibibazo vyaba bibandanya kuyangara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu yatanguje umugambi ukomeye cyane wo kugenzura igisoda n'ibikorerwa mu makampa atandukanye. Ese uwo mugambi wafashwe kuzihemvo ni muri wa mugambi ukomeye cyane se wo gutembagaza ubutegetsi canke n'ibindi? Abamenyesha amakuru bacu batugirira amatohoza vyose turaza kubibashitsa ko ido nido sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko mu nyuma z'uko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hari muzingade muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoho kuri ubu hariko harumvikana urwamo rw'ibikoho vya muzinga irya nino mu bice bitandukanye vya Kivu y'ubuseruko. N'amakuru akomeye cyane ava ku rubuga rw'intambara neza aho kuri ubu ngo bivurwa yuko ibintu vyahejeje gukomera biruko mu nyuma z'uko abanyekongo bobo bagiriza igihugu c'u Rwanda gufasha umurwi w'inyeshamba yo mu 23. U Rwanda rworwo rurabitangaza ko ikivyo navyo turaza kubigushitsa ko ido nido. Hari amakuru akomeye cyane avuye mu gisagara ca Goma, ni gisagara kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'uburaruko. Kuri ubu amakuru adushikira aravuga ibintu bejeje kuba mwico gisagara, uribaza nibiki navyo uraza kuvyumviriza mwido nido ry'aya makuru yacu. Muri aya makuru kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'inama ikomeye cyane yuguruwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyo nama kandi ngwizajya iragaruka ku mwaka. Ese iyo nama iraraba bande yigiwe mw'ibiki? Vyo navyo turaza kubigushitsa ko ido nido ni mu nyuma z'uko abanywanyi bacu baherereye irya nino mu bice bitandukanye. Hari amakuru kandi muba mwaranyegejwe avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane muri politiki eka ni y'akarere k'ibiyaga binini. Ayo nayo abamenyesha amakuru bacu bayadutohoreje turaza kuyagushitsa ko. We wico usabwa manuka munsi y'video rahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi nuje kure reka yo nandi yose ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuza tuyakuramburira ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kubakaza inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kanamwe muri ko mutwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Iyi ni Bigisho TV kabari yombonesha kuri yo nyene rurende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayaturungikira na jewe nyene nkayatunganya nkayabashitsa ko ameze neza cane mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu. Twakubwiye ibijanye nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gufata ingingo yo kugenzura igisoda kiragenzurwa kuzihemvo. Ese vyo bari muri wa mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko yikeka iki? Ayo makuru twayagutohoreje yose turayagushitsa ko ido nido biruko mu nyuma z'uko nubwo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi havugwa muzinga deyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho ibikoho vya muzinga nivyo biriko vyumvikana irya nino mu bice bitandukanye na cane mu duce turiko turaberamwo intambara. Kuri ubu mu gisagara ca Goma haravurwa amakuru akomeye cyane, ariko imbere yuko ayo yose tuyagushitsa ko eka tugushitse ko amakuru akomeye cyane ariko avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye ku ncuro ya mbere
ihuriro ryiswe Umuzinga Day rizohora riba ku mwaka mu ntumbero yo gusuzumira hamwe iterambere ry'igihugu rizanwa n'abikorera mu gisata c'abikorera utwabo. Iryo huriro rikaba ryabereye mu nyubako ya Zion Beach, rikaba ryatunganijwe n'umurwi w'ibanki y'isi Groupe de la Banque Mondiale hamwe na IFC International Finance Corporation, aho bariko barashira ku mugaragaro raporo yakozwe n'iyi banki ku Burundi yerekana uturusho canke se opportunité mu kinyamazuru twibonekeza mu gisata c'abikorera utwabo, intambamyi ziri muri ico gisata canke se contrainte majeure mu gifaransa, hamwe n'ivyokorwako imbere y'ibindi canke se recommandation prioritaire kugira ico gisata kizana iterambere, bizwi mu majambo y'igifaransa nka transformation de l'économie, kugira kigwize akazi canke se création de l'emploi n'iterambere kuri bose, mu gifaransa bita croissance inclusive. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko iryo huriro rikomoka kuri ya nama y'ubutunzi yabereye mu Kigobe mu mwaka uheze. Kuri ico gikorwa kimwe mu vyari vyasabwe, kuko ari igikorwa kimwe mu vyari vyasabwe ko vyokorwako mu guteza imbere igisata c'abikorera utwabo, ikindi ngo iryo huriro rikaba ari akaryo keza ku gushira hamwe abarwizatunga barwiza ubutunzi bw'igihugu canke se producteur, kugira ngo baganire ivyoteza imbere kurusha igisata c'abikorera utwabo. Umukuru w'igihugu yagize ati umurwizatunga n'umuproducteur uwo wese arima, yorora canke se afise akazi akora gatuma havamwo ivyo ashora, akaba abandanya ahamagarira abarundi bose kurwiza umwimbu bagaheba kuba abakomisiyoneri, ahubwo bakijukira igisata c'abikorera utwabo kuko ari ryo soko rya mbere rigwiza akazi. Yasavye banki y'isi yose gufasha Burundi mu gutanga uburyo bwofasha mu gukomeza imigambi ya leta yashizweho ijanye no guteza imbere igisata c'abikorera utwabo, hamwe no gushobora gushora ibiterwa duhinga nk'inanasi, ivyamwa, imboga, isukari bishowe ku isoko ryo mu karere no ku isoko mpuzamakungu. Amahinguriro y'imitobe aheruka kugarwa agiye kwerekwa uko yakora vyemewe n'amategeko. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse ku ngingo ya leta yo kwagura amahinguriro akora imitobe, basanze akora ibitujuje ubuziranenge busabwa n'ikigo BBN, mbere vyonona amagara y'abantu. Kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba amenyesha ko bagiye kubandanya bashigikira abarwizatunga n'ayo mahinguriro, akaba agiye kwerekwa uko yohingura neza iyo mitobe mu buhinga bugezweko butonona amagara y'abantu. Yabandanije agira ati birababaje kubona hariho abantu bakora ibintu kandi bazi ko vyica abantu, bagashaka gutunga ariko bisha abandi. Yongeyeho kandi ati bene abo bantu ntaho batandukaniye n'abarozi. Umukuru w'igihugu akabandanya asaba Mastercard gufasha kubijanye no gushira mu buhinga bwa none igisata c'ubutunzi canke se digitalisation de finance, mu gihe hari abarundi bagifise agatima ko kunyegeza amahera mu mazu yabo kugira ngo bakwepe gutanga amakori. Umukuru w'igihugu akaba agabisha ku munsi umwe bazovyuka basanga yabaye ibipapuro. Akaba yasavye ishirahamwe Mastercard gufasha leta kubijanye no gushira buhinga bwa none mu gisata c'ubutunzi ku kibazo c'amahera y'agaciro akunze gukena. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba asaba amahinguriro kuyakoresha mu muco no mu mategeko, bakavavanura n'ingeso yo kuyanyegeza. Yagize ati hari abantu duha amahera y'agaciro ngo baje kurangura hanze, bagaca bazana ibihwanye n'igice c'ayo basavye, ayasigaye bagaca bayagurisha ku isoko ryo mu Kinywabi canke se marishe ntwari. Umukuru w'igihugu akaba agabisha
ko mu minsi iri imbere isaka vy'abakorera mu manyanga bigiye gusha co kimwe n'abaja kunyegeza amatungo mu bindi bihugu. Mu kurangiza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye cane abaserukiye banki y'isi bose hamwe na EFC bakoze ivyo vyirwa hamwe n'umuyobozi wa Mastercard yemeye kuza mu Burundi kugira ngo arebe ibisata yashiramwo imitahe hano mu Burundi canke se opportunité d'affaires. Biruko kandi mu nyuma zuko kubiriko bigirwa n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu amakuru akomeye cane hejeje kudushikira ruko yahejeje gufata ingingo ikomeye cane, ikaba ari ingingo yo kugenzura mu gisoda. Ni mu nyuma zuko havurwa umugambi ukomeye cane wo kumutembagaza uriko uratunganyirizwa mu gisoda, na cane cane ko bivurwa ko General Guillaume Bunyoni yoba urimwo, na cane cane ko hari amakuru twabwiye mu makuru yacu yabanje ko General Guillaume Bunyoni yoba ari we yiteguriye kubogozwa mu mabanga, ngo bikaba ari umugambi ukomeye cane w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, na cane cane kubandanya guhuma amaso abanyagihugu kugira batarabe biriko bigirwa n'uyu mugambwe. Ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barashigikiye ibikorwa biriko bigirwa n'umukuru w'igihugu mu nyuma zuko ivyo vyose vyagiye bivurwa ngo vyikekwa ko bishobora kugira abo bica bihindura imitima mu gisoda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanguje igikorwa co kugenzura mu gisoda nirya nino mu makamba atandukanye kugira hamenyekana imigambi iri mu basoda. Biruko kandi mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoho kuri ubu ngubu ibintu bibandanya kuba bibi. Ni mu nyuma zuko n'igihugu ca Kenya naco cyahejeje kurungika abasoda bacyo. Umukuru w'ico gihugu kandi yanahaye idarapo abasoda biwe abasaba gutahukana intsinzi, ngo ni mu mugambi wo guhushura uturwi twitwaje ibirwanisho. Ivyo kandi bikaba mu nyuma zuko igisoda cy'inyeshamba za M23 coco kibandanya kuvuga ko kizorwana gushika ku mwuka wacu wa nyuma ku rubuga rw'intambara neza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu biravurwa ko ibintu bikomeye cane. Biruko kandi mu nyuma zuko M23 yo yahejeje kurahira ikarengwa ko izoca ifata n'igisagara ca Goma. Ni mu nyuma zuko habandanya kuba ibintu bibi, abanyagihugu baturiye ico gisagara barabandanya kugirira ababanyi b'abanyarwanda ibikorwa bibi birimo kubakubagura, kunyuruza ivyabo. Ni ibikorwa bitavurwa neza na bamwe na cane cane amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Babandanya bavuga ko iyo migumu kuri kwigirwa hirya nino mu bisagara bitandukanye, leta yahimiriza abanyagihugu kureka ivyo bikorwa bibi biriko bigirirwa ingenzi na cane cane ziva mu gihugu c'u Rwanda, eka n'abandi basanzwe bakorera eka banatuye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakabandanya bavuga ko leta yaca igira ikigoze ku bijanye no guhagarika ayo mabi ariko agirirwa abavuga ikinyarwanda. Hari amakuru rero hariko adushikira ava mu ico gihugu, abamenyesha amakuru bacu baracatunganya ibiza kugenda bidushikira, turabibashiza ko vyose idoni deka mukurikirana aka video, hama turaza kugaruka tubashiza ko ayo n'ayandi yose ariko yibonekeza hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mugakurikirane.
yashitse hano n'ubwugamo bw'iteka ahejeje kugendura ingabo z'igihugu ari abajejwe umutekano canke abajejwe none rero nimumwakiriza amashi mwakiriza amashi murabona yuko iyi mureruye si imodoka. Eka mbashimire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka w'2022 ndabasabe kandi kumanuka munsi y'video mukaraba handitse ijambo sabone mugafyonda ko muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni BG Show TV.